Mbega umumenyeshamakuru yogira uruhara urubuhe mu vyerekeye amatora. Nico gituma rero mu byo bashoboye kutwigisha harimo yuko umumenyeshamakuru ategerezwa kurangura umwuga wiwe yibuka yuko imbere yuko ari umumenyeshamakuru ubwa mbere hoho asanzwe ari umwene gihugu. Gutunganya ivyerekeye amatora rero ibinyamakuru bikaronka ikibanza ntangere kugira ngo ibimenyeshamakuru bishobore kwerekana ukuri abanyagihugu abene gihugu ingene amatora yotunganywa ingene yogenda neza. Hamba umumenyeshamakuru naye mu gutanga ivyerekeye amatora amakuru agiye n'amatora akayatanga mu vy'ukuri atahantu na hamwe ahengamiye. Bavuga ngo utoye nabi utwagwa nabi. Erega no umumenyeshamakuru ni atuma abantu batora nabi nawe nyene azoba ari muri abazotwagwa nabi. Kwirinda imvugo yisemba ukamuvuga ngo nkuko nakabivuze nawe yagushaka kumuhanuza. Ikindi ca kabiri kwirinda imvugo uvuga uti reka data wanje ntibingweko, kandi ukumbura iyo bivuga washobora guhanura ikintu ukabogora ibitarasese. Hanyuma nakorya rero kuvuga ibintu mu ntumbero yo kugirira nabi umuntu ukarimentanya ukavuga igihushane c'ico yavuze mu ntumbero yo kumugirira nabi. Ibyo bintu ni bibi. Iyo umuntu akoresheje imvugo yo kwisemba urumva urishimvye umuntu, uwo muntu nivyamutekurukana nawe bazoguta ko umwikomo ati kandi wewe wari umukonzeye wanje, kandi wewe ugasubira nawe kwiyotsa tiyo ndamuhanura abantu. Wakora yamvugo nayo yukuvuga kwigira sinda bibaje canke ugatinya ukarya umutigiri w'indura ukaza usanga ni ukuze wiravye no mu ciro kavuga uti nukuri narahemutse naramenje. Iyo ntuma nemera nkabivuga kugira nkebura ikibano nkebure aho mperereye. Hajya naho bavuga ngo uwanka umuntu amwankana n'utwiwe. None kwirinda irya mvugo ituma urementanya canke ukaremeka intebe ishushe uwundi muntu. Ivyo ni ibintu biza buhoro buhoro, kuko izi nyigisho si inyigisho bafata ku mutwe nka kurya bafata formule z'ibiharuro canke wiga kahise ati byatanguye gute. Ni imvugo ni inyigisho zitari izo mu mutwe gusa, zituma no mu mutima umuntu ahinduka, ukumva tuko nogira kose kubana neza na mugenzanje, kubana neza mu kibano, kubana neza n'abajya mukorana ku kazi. Nivyo biri imbere gusumba gukoresha imvugo ikankama, imvugo ihutaza, imvugo ikumira, imvugo icanishamwe abandi. Kuko n'ubundi iyo hatari ubumwe mu bantu, iyo hatari kumvikana, iyo hatariho gukundana no kubungabungana mu kibano, abantu naho boramba gute usanga yabayeho nabi. Ivyo twita la qualité de la vie.